Atafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Igiterwa c'ikawa ni ngirakamaro haba ku murimyi haba ku gihugu. Hageze ishora umurimyi ariyuha akuya yabize na rya leta mvye kandi inkozi idahengeshanya kongereza igiciro k'ikiro c'ikawa. Ishowe hanze naho leta iharonkera amahera y'agaciro ayifasha mu irangurwa ry'imigambi y'iterambere, aho twovuga kubaka amashure, amavuriro, amabarabara n'ibindi. Ni ngombwa rero ko ico giterwa kigwizwa, leta ikaba yafashe ya mbere mu kugira imirima yayo ikurikiranwa mu ndimo, ikaba ari yomvo yatumye mushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yishikira ku kivi mu ntara za Cankuzo, Ruyigi na Mwaro. Twashimye kwishikira ku kivi kugira ngo turabe aho ibijanye n'igiterwa c'ikawa kigeze. Ariko nabanza kwibutsa yuko twashimye nuko rusha twagura indimo, leta nayo ikagira ibitara ariko tukabikora twisunze amakoperative. Ikigodeka cadusavye amahegitari 67 yo gutera ikawa. Ubu bamaze gutera aho twaciye hose mu gihugu, bamaze gutera amahegitari 53. Ibiro twabikengurutse cyane kuko bitwereka yuko imbere ari heza, kandi ikindi nuko na wa mugambi gukorera amakoperative abene gihugu bavyumvise. Aro nukwerekana yuko muri iki gisata mu c'uburimyi n'ubwozi n'ibidukikije tugenda turaba yuko ibisata byose byogenda bitera imbere atana kimwe dusize. Buramatari w'intara ya Mwaro arakenguruka kubona intara yiwe iri mu ruzatowe gutegwamwo imirima y'akarorero y'ikawa. Uko nakiriye iki gikorwa cyo kirakorerwa mu ntara yacu, nagomba kubanza gukengurukira bimwe bivuye ku mutima umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, we yashoboye kwishikira ngaha muri komine ya Nyabihanga kuri uyu musozi turiko bateko ikawa iri ku rugero rungana ni hegitari 10. Yaraje kuraba aho igeze, kandi ndabonye ko anezerewe agenze abonye yuko ikawa ari nziza imeze neza, bariko barabagara. Urumva twebwe ku ruhara rwa twebwe tujejwe uburongozi bw'intara biduha inguvu kuko ariko arashira mu ngiro umugambi w'igihugu, umugambi wa leta kugwiza ikawa. Hanyuma natwe ico tubonerwaho, murabona ukuntu hangana gica kiba jeno cita nk'ikawa y'iratiro, icirore c'intara ya Mwaro, kuko nibaza yuko se no kwibaza nivyo n'ahantu hani cyane tuzatureka abatugendeye natwe aho tugejeje kurima ikawa, kandi ikawa nziza. Iyi kawa rero ikiza cyayo murakizi, idufasha muri byinshi, nkuko umukuru yabivuze, uri kurarima ukimbura ukaronka icyo ushira ku mufuko, ukaronka n'icyo ufungura. Asanga gushimira mwe ku mutima leta nkozi yo yumvire ko kugira imigambi yo kurima kijambere. Hamanga ngashimira n'umushikiranganje n'ubworozi n'ibidukikije atagira
kugira ashigikira intara zose aciye aruhukiye ngaho imwaro kuza kuri aho tugejeje. None ikigo Odeka gikorana gute n'amakoperative muri iyo mirima y'iratiro? Urwego Odeka murazi yuko rufise abakozi bago rufashanya kandi n'abasanze barongoye uburimyi ubworozi ndukikije mu ntara mu makomine ndetse no ku mitumba. Mugabo hari ibikorwa bijanye n'ivy'amaboko, haba kugwiza imivyaro, haba kuyikurikirana ndetse no gutegura imirima canke aho bukera kuzokwamura. Ni kuvuga yuko kugira ngo uburyo leta itanga canke uburyo buba mu gisata cika bugaruke kandi mu bene gihugu duzofasha n'amakoperative. Amakoperative rero bigenda neza cyane igihe dukoranye nabo kuko baba ari abantu bari hamwe tugeza tugahana amasezerano, tugahana ibikorwa dufatiye ku bikorwa rero bagiye kuturangurira, tugeza no tukabaha agashiruka bute kabo no bakiteza imbere. No kuvuga yuko twe muri Odeka dushira ingubu cyane ku makoperative kuko nibo jisho ryacu mu bijanye no guhimiriza, kuko bamaze gutabura ibikorwa dukorana mu bijanye n'igitegwa c'ikawa nabo baraheza bagafasha kubwira abandi akarusha igitegwa c'ikawa gusumba twakorana n'umuntu umwe. Abahurikiye mu makoperative barakenguruka ingene bakorana n'ico kigo Odeka. Udufaranga baduha nyene tukaturya bikagenda neza tugashima. Baratanga agashiruka bute kigo Odeka cyamo rya leta rijicwe kano kawo, hanyuma tugaheza baduhaye kugashiruka bute kuko kimwe twacha duheza twasabikanye nayo yandi makoperative dukorana. Kuko bamaze bidushikiriza mu ntango twararimye zino hectare 19, hanyuma turi mbibinogo, hama baraduha imivyaro, baratuzana baraduha n'amasekirundi, hanyuma turatera ikawa, turafata murabona tugeze mu gikorwa cyo kuyisasira. Ubu twimirije no gikorwa cyo kuyivomera kugira ngo twirinde iki. Yego twibaza ko ibintu biriko birakurikirana uko nyene. Umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka aratubwira ibitegwa bishobora kubana n'ikawa n'akamaro kavyo. Nivyo turiko turaraba igihe muri kahise ngira ngo nuko amatongo yaracagutse canke nuko ubuhinga butari bwatera imbere cyane, twasanga igipimo c'ikawa cihari ico gitegwa gusa, ariko no munsi bivanye n'imyaka igipimo gifise dufate igihe nk'igi imivyaro iri mu murima itararenza imyaka 3, 4, 5 bashaka gushiramo ibitegwa bibana n'ikawa, ariko ibitegwa bitaza gucura canke konza igipimo c'ikawa, ni kuvuga ibiharage, isoya, inkore, muri make bijya bitegwa bizana ivyunyunyu bitazote bishobora gusabikanya n'igitegwa c'ikawa. Hamaro bimaze gukura naho nyine ushaka gushiramo igitoki kimwe kimwe canke n'ibindi biti bibana n'ikawa kugira bizane naho nyine akayaga keza n'akabombera kaguma kari mu bipimo vy'ikawa. No buhinga rero tugenda duteza imbere buke dufatiye ku bihe tugezemo no munsi. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu w'ikawa, ikigo Odeka kigiye gushigikira amakomine n'amashure mu kugira ibipimo vyayo. Kuva aho leta ishireho urwego Odeka mu vyo yarushinze hakaba harimwo ibijanye no kugwiza umwimbu, haratanze intumbero yuko ababishoboye bose bafise imirima yagutse canke imirima ishobora kujamwo ibiti bizana vyotera kugwiza umwimbu ko nabo nyene boja muri uwo mugambi. Rero amakomine ndetse n'amashure ari mu bigo canke mu bisata bimwe bifise ubwo bushobozi. Rero intumbero nyamukuru no kubwa mbere baba bajeje intwaro bumva ko nabo nyine afise uruhara rudasanzwe mu bijanye no gutwiza umwimbu mu gihugu cyacu Burundi, kandi ni intumbero yo gutanga akarorero keza. Musanzwe muze yuko amakomine yacu nayo nyene akeneye kwigisha afate ku karorero, ndetse harimo inyungu nyinshi kuko ivyo bipimo gihe mu komine bishizweho biraheza bigatunganywa n'amakoperative akiga ubuhinga bwo gutunganya igitegwa c'ikawa, kandi noneho nayo nyene agashobora kuja kugwiza ico gitegwa mu mirima yayo canke mu mirima y'imiryango y'abagize koperative. Ikindi naco nuko isize nirigeze ni komine zo zikaronkera koyoko, kuko iyo kawa izoba yegukira komine bije mu bigwiza ubutunzi bw'amakomine, hama amakomine ashobore kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Kukijanye n'amashure naho nyene birakenewe cyane kuko musanze mubona yuko no munsi tuko turabona inkurikizi tameze neza yuko isata c'ikawa cyari vuye iminwe ya leta, aho nk'ugwaruka dusanga rutagihurumbira cyane igitegwa c'ikawa. Rero ku mashure kera twe twakuze tubona ku mashure atandukanye
haba hari ibipimo vy'ikawa tugafasha mu kubisasira hagize kwamura tukamura ishure rigaheza rikavyikora ku mu vy'ubutunzi murumva yuko ico gihe naho nyene amashuri aza akaronkera ku mu vy'ubutunzi kandi no gwaruka rugaheza rukamenya ko rufise uruhara mu kugwiza ubutunzi mu gihugu biciye mu gitegwa c'ikawa kumbure nabo bagaheza bagahurumbira muri kazoza canke ndetse no muri kubu ibijanye no kugwiza umwimbo w'igitegwa c'ikawa tugiye gutunganya mu minsi iri imbere ibijanye n'inama haba mu bijanye barongoye intwaro ndetse n'abarongoye amashure kugira ngo dufashanye kwengene twotunganya ibikorwa neza ariko ubu baba bariyumvira yuko ivyo bikorwa bigiye kuza noneho ejo nk'irya ejo babe barategura kuzana inguvu ivyiyumviro n'uburyo byose bikenewe badushire hamwe n'ivy'ubuhinga dufise n'uburyo leta yaduhaye dushobora guteza imbere ico giterwa ku neza ya twese. Umuyobozi ajejwe uburimyi muri Odeka aratubwira ibikorwa umurimyi yo kwitwararika mu gipimo ciwe muri iki gihe cici. Ubu turi mu gihe cici ibikorwa bijanye n'ikawa birabandanya. Icambere na mbere coco nuko nk'ubu hari ibikorwa bijanye no gutunganya amatuta ajanye no kugwiza amatuta mu mivyaro y'ikawa. Nk'ubu rero birasabwa yuko abarimyi bagwijije imivyaro mu matuta babandanya bavomera ndetse hampande yo kuvomera hariho n'ibindi bikorwa usanga bategerezwa gufumbira cankwe no kugwanya ingwara n'udukoko bishobora gutera imivyaro. Kumbure rero hakaba hariho n'abandi bashobora kuba batarashika kuri urwo rugero bikaba bisaba rero yuko haba kuguma bakurikirana imivyaro neza kugira ize vy'ukuri imivyaro myiza kandi y'inguvu. Ikindi gikorwa gikomeye ni gikorwa kijanye no gusasira ikawa. Musanzwe muzi yuko ibisasizo bifise akamaro kanini ku giterwa c'ikawa kuko usanga ibisasizo iyo bibongeye bica bicika intabire ndetse ibisasizo biragwanya inkukura bikagwanya kandi bigatuma n'inguvu amama y'imvura ashikana hasi kumbure yotumye imizi ija hejuru cankwe ayo mazi agatembana ivu izo nguvu ziragabanuka. Ibisasizo kandi biratuma ivyatsi bibi vya vyatsi vyoje kwagaganya igiterwa bica bigabanuka. Ca mumva rero yuko ibisasizo bifise akamaro. Ubu rero ni gihe co kubandanya abantu basasira ikawa mu ntumbero yuko umwimbu uduga. Mu gusasira rero naho ntibapfa nyene uko babikoze kuko hariho ubuhinga aho mu gusasira ivyatsi bategerezwa kubirambika mu buryo buhushanye nuko amazi y'imvura atemba. Nimba amazi y'imvura atemba amanuka ibisasizo navyo baraheza bakabikika ntibabiheze ngo babirambike bimanuka kuko vyoca bituma ndetse amazi y'imvura ashobora kubitembana cankwe ayo mazi nyine agashobora kumanuka biyoroheye. Ikindi nuko mu gusasira kizira kwegereza igiti c'ikawa kuko begereje igiti c'ikawa woca usanga hariho udukoko tuza gutera ico giti c'ikawa na cane cane nk'iyo ikawa ikiri ntoya ugasanga cankwe mu gihe ikawa iba yagonzwe ugasanga twana babagombozi ugasanga ntibariko baraduga neza. Novuga rero yuko abarimyi ko bahamagarira gusasira ikawa kuko igipimo gisasiye neza gituma umwimbu wiyongera ku rugero ruboneka. Aratubwira kandi ico umurimyi w'ikawa abwirizwa gukora isizeni yahejeje kwamura ikawa yiwe. Hanyuma kandi hariho n'ibindi bikorwa vyimirije aho bukera ikawa zizoba zahejeje kwamurwa
hategerezwa kuba ikata ry'ikawa naryo nyene rero no kugira habe kugwiza umwimbu kuko haraba kwamura za kawa usanga zarasigaye ku biti zimwe zarumiye ku biti cankwe guca amashami biboneka yuko atacama cankwe amashami yumye ico cose gishobora gutuma mbere haza n'udukoko tukarikira muri ivyo bihimba bitagifisa akamaro baraheza bakabikurako. Hariho kandi n'ikata ryo kunagura ibipimo aho usanga bakata ibiti, iryo kata naryo rikaza mu gihe igipimo kiba kimaze n'imiburiburi imyaka 6 kidakatwa cankwe kibayeho, kuvuga yuko iryo kata riba rimwe mu myaka 6 cankwe gushika ku 8. Ati kandi naho ibisasizo vy'ikawa bigoye umurimyi yo kwitwararika gusasira igipimo ciwe. Umurimyi arahamagarirwa kugira kigoro kugira ashobore gusasira igipimo ciwe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibisasizo baravuga ko bigoye ariko kandi harajamo nakigoro k'umurimyi agashiramwo akigoro bakarondera ivyatsi bitandukanye ariko bakirinda gukoresha ivyatsi amababi y'imikaratusi cankwe amababi y'ibintu bimwe usanga adashobora kubora. Hariho n'uburyo buhari bwo kunywanisha ikawa n'ibiti bibana nyene n'ikawa. Ivyo biti rero iyo umuntu abiteragiyemwo biraheza bikaza birakorora amababi. Ayo mababi rero murumva yuko acatuma haboneka ivyo bisasizo. N'ibiti bimwe hariho nk'ibivumuvumu, hariho nk'imivugangoma n'ibindi, ariko kandi hariho n'ibirimwa bito bibana n'ikawa iyo ikawa zikiri ntonto imbere y'imyaka 3 na cane nk'ibiharage cankwe isoja. Ivyo biterwa navyo murumva yuko iyo babisoromye biraheza ibisigarira vyavyo bakashobora kubisasiza izo kawa. Buramatari w'intara ya Mwaro aratubwira ko abarimyi bariko babandanya bahembwa ku matonorero. Ubu rero naho turi bariko barimbura bateye kwimbura mu kwezi kwa 3 amahera y'ukwezi kwa 3 bariko baronka mu kwezi kwa 5 kandi barabandanya bimbura abatayi yaronse muri ku kwezi bashaka kuronka mu kwezi kw'indwi. None mu ntara y'Ibitoke hoho ico gikorwa cifashe gute? Naje guhembwa amahera y'ikawa biradufitiye akamaro kubera ikawa udufaranga twose tuza turi hamwe. Ico tukagishima yuko amafaranga dushobora kuyakoresha akamaro ari hamwe. Naje guhembwa amahera y'ikawa nakiriye neza ayo mahera batwongeye mu 105. Naje guhembwa amahera y'ikawa. Ingingo ya leta yo kuduhembera ku gihe turayikenguruka rwose kuko iri mu bintu bituma dushobora gukorera ikawa ryacu neza. Tuyikenguruka mu kuduhemba ku gihe bitwararitse igitego ubona ko leta yitwararitse igitego cy'ikawa kugira tukigarukire mu gihe buri myaka cyangwa kigeze igihe baduhemba batevye ntivyashoboka ko dushobora gusasira kawa kuko baduhemba kenshi mu kwezi kw'icenda. Ico gihe hakaba ibikorwa vyinshi bimaze gusukirana gushira abana ku mashure guteragira ibiharage n'imyumbati bityo akawa ntizuje kugasasira kuko imvura yacigwa ivyatsi dukoresha bigaca bikanya bigatuma tudashobora kuvyikorera ngo tubishikane mu bipimo vyacu. Ingorane twari dufise nuko batevya amahera tukayaronka igihe kigiye tudashobora kugura n'amakaye y'abana bigaca bitugora ariko ubu turashima. Naje guhembwa amafaranga y'ikawa iyo twayishimye kuko biradufasha kugura imbuto no gushira abana mu mashuri. Leta turayishima kuko iri kwikubita gashi
kugira inyarutse mu guhemba umunyagihugu w'umurimyi w'ikawa. Ubu n'akanyamuneza cyane turabona yuko igiterwa cy'ikawa hamwe leta yoguma kwiyingingo byoshika kigasubira tukinanata kandi igiterwa cy'ikawa kigasubira kikavyukirana. Nk'ubu kubera basigaye batugurira no ku giciro banatwongeye mbere ubu ko isigaye duhemba neza nta muntu yoza kuduhenda ngo atugurire muhira duca tujana ku mayezine bagaturaho hajejwe tonorero hama hagera igihe bagaca baduha ko basigaye baduhemba neza kandi nikinatsinda bari bana dushireko nakandi karusho. Muri iki gihe isizeni ry'ikawa ribandanya n'abarimyi bakabandanya bahembwa. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ahanura iki abarimyi? Nuko bokwamura ikawa ihishiye, ikawa yeze kandi bayijanye gushika hariya ku mahinguriro asya izo kawa. Hariho abahinga baba hari babereka ingene bashira izo kawa mu mazi mu ndobo irimo amazi cangwe akagunguru kugira ngo ikawa nziza zije hasi hanyuma ikawa zitameze neza cyane zije hejuru kuko murazi yuko ibiciro bigenda bisumbasumbana uravye ubwiza n'uburemere bw'izo kawa ariko ico tubigirira nuko tuba dushaka kugira ngo akanovera kw'izo kawa nako kagume kameze neza ari naco gituma mubona twemeye tukabadugiriza igiciro kuko ikawa yacu abene igihugu bayizanye imeze neza kandi no mu makungu ikaba imeze neza naco gituma gushika uno munsi naho twakozwe ko hamwe na cakiza COVID-19 ariko ikawa z'Uburundi zose nta ngorane zagizwe zaramaze kugugwa kandi amahera mva mahanga yaramaze kugaruka mu gihugu kugera ku rugero rungana ibice 94%. Ngo akeza karigura abarimyi bakwiye kubandanya bitaho ibipimo vyabo kuva bakibitera bakabibagarira bakabisasira bakabihonyorera bakabipompa aho niyo bazoronka ikawa yiha agaciro igugwa neza mu gihugu no mu makungu maze wa mufuko wose uronka amafaranga na wa munwa ucushikirwa. Atafasha dukure nyarenga ngivyo riko reba nayo ngibukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. ibihugu bihuza abana ndikukura nama ndumwongere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.